ashimwe. Yesu nashimwe kandi. amen. Hama nanje mpagaze ngahashima Imana ku bitangaza yankoreye. Imana n'ukuri yarankoreye ibitangaza. Je hari umutwaro naye maze iminsi isengera. Uwo mutwaro naye nawo haye pasteri aransengera none ku munsi wa mbere wiyinga Imana yaranyishuye narabonye ukuboko kw'Imana. Je umufasha wanje hari haheze amezi 4 tutavugana kuri telefone, ariko ku munsi wa mbere yaraturondeye turavugana n'umuryango we baravugana mu mpera amashimana, ariko ariko arabitegura kuvuga gusa n'igitangaza. Twaravuganye n'ukuri ndumva ndaruhutse, n'ababyeyi biwe n'ukuri baguma barira bakiyumvira umwana wacu yaragize ikibazo, ariko nabo nyene barishimye. Amen. Yesu ntiyakoze, Yarakoze. yagize neza. Imana iguhezagire.